zingene twazikoze mu buryo bw'uko ahantu hose ushobora kuronka prise yakura isanzwe aracomekako ugasharije kuvuga nta bintu vindi by'amavuta bidanje amavuta yo kuvangana na essence akujya kwizindi moto ikenera ikikenera gusa ni umuyaga nkuba. Iyo umuntu ubu agombye ko tumukorera moto azana avance, amaze kuzana avance akariha avance yiwe ariha kuri banki, hanyuma akatuzana bordero tutangura kumukorera moto nyinshi imisi 30 tumuhaye moto nyinshi. Télévision Tanganyika, Télévision Tanganyika. Kwizina nitwa Yves Mpabonayo, nkaba ndi umurongozi mukuru wa Electromeca. Kifuza rero yuko muri Electromeca twaciye turaba uburyo dukeneye kugira ngo iyi moto igwizwe. Dusanga ni vyiza yuko kufata abantu benshi barenze umwe kugira ngo bazane ibitahe yabo muri Electromeca. Cyo gituma tugura ikintu bita actionnariat muri Electromeca kugira ngo haze abanyamitahe baze tugire umugwi, hanyuma dushobore gushira uburyo hamwe, dushire gushira ingufu hamwe nkuko bisanzwe bizwi kandi bivugwa yuko ubumwe bugira ingufu. Twashatse rero kugira ubumwe n'abandi bantu, hanyuma iyi ngendeshwa tuyigwize bitume ko ibikoresho bya nkenerwa nk'amamoteri n'ibindi, hanyuma igwizwe abenegihugu bashobore kuyironka bwa mbere ku giciro ciza, hanyuma kandi uwari we wese yoshobora kugura iyindi moto isanzwe abashobora no kugura niyi. Ubisanzwe izi moto electric canke zitangwa igitoro ubwazo ziba zizimvye cyane, ariko niyumviriye ko muri Electromeca twabonye ko tubaye benshi tugashira ingufu hamwe tukaronka uburyo bwinshi, tugasha dutumako ibintu mu buryo bwa gro canke mu buryo bwo kurangura byinshi, bica bigurwa amahera make bigaca bishika ngaho bizimbutse, hanyuma iyi moto n'igihe tumaze kuyikora ikaba iri ku giciro ciza gusumba aho gura utuntu dukeya 10, 20, 30 ugasanga bije kuri detail, hanyuma bica bizimba. Nigero tuyikoze bica biba kwibeye ndende cyane, ugasanga umwene gihugu byo mugora kugira ngo ashobore kuyigura byoroshye. Rero mu ijambo rimwe kwari kubamenyesha Electromeca ivyo iriko irakora muri mwanya n'icifuzo naho ishaka gushika muri kazoza. Ikindi nacyo twashaka kubamenyesha nuko izi ngendeshwa tumaze kuzigwiza zikaba nyinshi, nuko twifuza ko tuzoshiraho ivyo bita ama station de charge, ahantu abantu zo bariko baranyonga izi ngendeshwa ashobora gushika igihe muri quartier abamwe atamuyaga nkuba wabonetse agashobora gusharja. Izo station de charge ziba ziri mu bibanza bitandukanye, tuzodezinya mu nyuma zizoba zikoreshwa nayo nyene izuba, zoba ziri alimenté par des panneaux solaires. Rero nkuko ivyo navyo nyene biri mu migambi ya leta, vyaravuzwe mu nama natumiwemwo itariki 4 z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze muri lancement officiel de la mobilité électrique ku rwego rw'igihugu. Vyaravuzwe yuko iyo migambi na leta yacu ifise, murumva ko tuje kugira ngo dufate mu mugongo leta twese hamwe tuje ku kivi kugira ngo iyo migambi ya leta ishobore kuja mu ngiro kandi natwe tubigizemwo uruhara. Rero iyo ni yindi volet canke yindi projet, ikindi gikorwa twifuza gukora muri Electromeca. Ubugira gatatu nuko muri Electromeca dufise ubuhinga n'ubumenyi bwo gushobora guhindura izi moto zisanzwe zinywa igitoro, tukashobora kuzihindura hanyuma zikagira moteur electric, zigashobora gukora zikoresheje umuyaga nkuba zitarinze kurindira gukoresha igitoro. Ivya vyotsi bihumanya ikirere bisanzwe bigwiriye cyane, kandi izi ngendeshwa zinywa essence zikaba zifise uruhara runini mu gwiriranya y'iryo myuka ihumanya. Igiciro cy'iyi moto ubu turiko turayikorera miliyoni 5.
ni nka prix twavuga ko ari promotionnel kuko ubundi izi ngendeshwa zinywa zitanywa igitoro usanga mu bindi bihugu igiciro cyazo ari inshuro zibiri ijya ngendeshwa yindi isanzwe n'igitoro. Ni kuvuga ufashe nka moto nk'iyi inywa igitoro ushaka nk'iyo nyene itanywa igitoro usanga uyiguze inshuro zibiri, donc le prix iba ari double kenshi. Ariko twebwe iyi ku miliyoni 5 ni igiciro usanga kingana cyangwa kiri munsi gato yazijya ngendeshwa zinywa igitoro nk'izi. Uretse ari nk'piese shasha agombe gushiramo turashobora kuyimukorera atandi mahera tumusabye yo kuramburasa. Service après vente rero iyi kiretse gusa nyene kwigendesha yasamaye moto bwayira mwereka umuriro afise ingene umwanya nka bya bindi horo bona numwe barabara zigende neshwa zinywa igitoro akagira cyo bita pan bet igitoro kikamuhererako kandi kuri tableau de bord yabonye ko kiriko kiragira gute kiriko kirahera. Rero uretse gusa umuntu yoba yasamaye nawe ubundi moto iramwereka ati umuriro ufise ungano, hanyuma akagenda aziti umuriro ufise ungano kava muhira yasharije canka ageze ku kazi imbere ko ava ku kazi akaraba yuko umuriro ukwiye agasharije kuko izi ngendeshwa kwazikoze mu buryo bw'uko ahantu hose ushobora kuronka prise yakura isanzwe aracomekako ugasharije. Izi ngendeshwa ngaho Bujumbura nta hamwe zishobora kugenda, ayo Bujumbura nta hamwe zishobora kugenda gusa bivanye n'ubushobozi bw'imoteri tuba twashizemo irashobora kutaduga ruguru mu misozi ariko kandi umuntu aje muri electromeke akatubwira ati nshaka munkorere imoto iduga mu misozi turayimukorera. Ni question yo guhindura la puissance ya moteur tugashira moteur ifise ubushobozi bwo kuduga usumba ni kuvuga ibyuma dusanzwe dukoresha izi moto nk'imoteri tuzikura hanze hamwe n'amaccessoire yazo. Amabatterie dukora nayo nyene nayo tugurira hanze uravyumva. Ariko ibisigaye amashasi chassis yose donc ibya ferraille yose twebwe tubyikorera ngaha, dukoresha ivyuma tuguriye ngaha tukabikata ku madimension twifuza tukabiteranya hanyuma tukabiha forme twifuza bikagenda neza hanyuma imoto igahagarara. Kuvuga nta bintu vindi by'amavuta vidange amavuta yo kuvangana na essence hakujya kwizindi moto ikenera ikikenera gusa ni umuyaga nkuba bivanye n'uburyo ingene buzoba bwamaze kugwira n'imodoka zisanzwe izi modoka ntono zigira transport za mataxi agira transport ngaha mu gisagara nayo nyene tuzoba dufise uburyo turafise ubuhinga bwo kugira ngo dushobore kuyahindura ashobore gukoresha essence igihe essence ihari yabonetse cyane akoreshe umuyaga nkuba igihe essence yabuze. Ubwo buryo bubiri imodoka ikaba hybride igashobora gukoresha essence igihe essence ifise agashobora gukoresha na electricité igihe essence yabuze. Iyo rero niyo migambi dufise twagomba kubasangiza muri electronique. Kiretse gusa nyene kwigendesha yasamaye moto bwayira mwereka umuriro afise ingene umwanya nka bya bindi horo bona numwe barabara zigende neshwa zinywa igitoro akagira cyo bita pan bet igitoro kikamuhererako kandi kuri tableau de bord yabonye ko kiriko kiragira gute kiriko kirahera. Rero uretse gusa umuntu yoba yasamaye nawe ubundi moto iramwereka ati umuriro ufise ungano, hanyuma akagenda aziti umuriro ufise ungano kava muhira yasharije canka ageze ku kazi imbere ko ava ku kazi akaraba yuko umuriro ukwiye agasharije kuko imiryango ruguru hari imitahe 500 iri ku isoko kandi umutahe umwe ugurwa amafaranga miliyoni ushobora kugura umutahe umwe cyangwa imitahe myinshi ukabara n'uburyo uba ufise. Rero kuri icyo imiryango iruguruye uwifuza kuza kugura amaxo cyangwa imitahe muri electromeka arahawe ikaze. Television Tanganyika.